kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre yo Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Mahoro, ndanezerewe kukubona. Wahavuye ukora muri ya nzu y'abagwayi ba sida. Mahoro nyoko. None wongere kotsa ameze gute? Ejo yashitse atanezerewe na gatoya. Dogiteri avuze ko mu bisanzwe ariko vyama. Ati biragoye igihe umugwayi yategerezwa gukurwa mu kibanza ashirwa mu kindi. Cyane cyane iyo ari umuntu agwaye cyane nka Oncle Koto. Biragoye nyene. Nijoro ntiyasinziriye neza. Ndabizi kuko na jewe naguye ndi maso ndiko ndigira ibibazo. Mbega arafungura? Nijoro ntiyigeze afungura ikintu na kimwe. Ariko mu gatondo yanyuye akayi gakeya. Ndabona ko dukwiye kubiraba neza. Eko. Kandi nta n'amazi yigeze anywa. Ngira yewe yahungabanijwe no kubona bamukuraho yaragwariye bakamujana ahandi. Ego nyoko. Kusa nurushe cyane gano. Ryama gatoya uruhuke. Nanjye ntacyo ndi maso muri kino gitondo. Urakoze nyoko. Koto, uranyumva? Koto, ndi nyokuru, uranyumva? Ruyanda, ni wewe? Oya Koto, sindi umugore wawe, ndi nyogokuru. Uranyibuka? Urinde, none Ruyando ari hehe? Koto? Kubera ikindi ngaha, ngomba gutaha. Koto, ntushobora gutaha, uragwaye cyane. Sindakuzi, urinde. Umviriza Koto, ngomba kufungura na dukeya muri kino gitondo. Sinshonje. Kumunywa amazi Koto. Sinyotewe, nta na kimwe ngomba gutaha. Mahoro nyoko. Sinari nzi ko ushobora kugaruka kuri uyu muhingamo. Uwo muzeranye ninde? Mahoro nome. Nta kundi umuntu yofasha Koto ngo ashobore gufungura. Nazanye umukobwa wiwe w'umuhererezi ngo amfashe, yitwa Vovo. Mahoro nome. Mahoro mwana. Urakana keza? Nyaruka Vovo tugende kuraba papa wawe. Naje we ndaje. Ngomba kuraba yuko akomeza kwanka kurya no kunywa. Mahoro papa. Vovo, mwana wanje, nagoherwa kera cyane. Ego papa, ndanezerewe kukubona. Papa, nakuzaniye utuntu twiza two gufungura. Ibyo ni ibintu bidasanzwe Vovo. Banza unywa amazi makeya papa. Ndagukira uri. Ego Vovo, ndanyotewe cyane. Byose ndavyumva. Wakoze cyane Vovo, umuhogo wanje wari wumye. Urakoze papa. Rero papa nagomba ufungure dukeya kuri utu nakuzaniye. Ego ndashonje. Urakoze Vovo. Inge ndagufashe papa. Ndakurisha. Izi mfungwa ziraryoshe. Sine bwafungura ibintu biryoshe nk'ibi. Urakoze cyane Vovo. Byose ushobora kuvyumva nyoko. Wamenye gute ko bica bikunda? Ibyo nabyigishijwe kera nome. Natwebwe niko twabigenza iyo nyokuru wacu na mama wacu barwaye. Mu gitondo nariko ndasenga ngo Imana itwereke ingene twofasha Koto. Ikinyibutsa ingene twahora tubikora muri ijya myaka ya kera. Urabona ukuntu vyakoze kuri Oncle Koto? Kandi yumvira yuko binafasha. Yuzi yuko imfungurwa zivuye imuhira, ni byiza kubona yafunguye. Ingorane ni imwe nyoko. Ni ingorane nyabara. Emwe nzoruha cyane nsanzari. Igihe cyose nzoba ngomba yuko Koto afungura, nzoja kuzana Vovo. Rimwe na rimwe niko uzobigenza nome. Niyumvira ko bizoba bikenewe nyoko. Ntibibagire nome. Igihambaye ni ugusenga no kwisunga ijambo ry'Imana. Mu butumwa bwa Matayo igice cya 11:28 havuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe
ndabaruhura mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu kuko ingata yanjye itababaza n'umutwaro wanje uhahura. Nyoko ni kubera iki wama wiyumvira Imana? Erega nome nuko nigishijwe ko Imana itarimo atagishoboka. Nyoku buke yuti wavunjisha kwico kintu ico kintu ni giki? Nyoku ntushobora kwemera ibintu byabaye ni wowe Tade niwe yampaye iki kintu nico bakoresha mu kuvomera. Yakikugabiye? Ego Nyoku ntiwobyumva yakingabiye kandi nagira ndagushimire Nyoku. Gushimira jewe kubera ko nshimira kuko wavuganye na wowe Tade. Reka ntitwavuganye. Mwavuganye none nakumeye guteye ko ndagikeneye. Sinabizi ariko niyumvira yuko wowe mubaza hanyuma ntuze wibagire kumushimira. Nyoku tamara akunda avuga unyene ngo maje gushimira Tade. Reka ronje kwibwira abavyeyi banje ce ngenda mugabo remereho ngenda reka nakuvomera ikirende cawe kugira ngo yarondera amazi ntuyabure. Ni vyiza yuti ndanezerewe kubona wasubiye gutangura kwigenza neza nka Yozefu nari nzi kera. Ndagerageza ndayifashijwemo n'Imana. Urakoze Yesu. Nivyo yoze. Hanyuma niwashika kwa Oncle Tade, umubutumwa bwarungitswe na papa wawe. Ego mama. Uheze ubwire Tade ntiyigora ategura urugendo rwo kuja Igitega kwa mbere. Hari umuntu yaje arakora wa mukogote wa papa wawe ubu urakomeye. Ni urugendo rw'iki? Kuramusa Minani? Twe na papa wawe turakeneye kuvugana n'umuyobozi kuvyerekeye Minani n'ingorane yiwe y'urumogi. Tumenye n'igihano Minani azohabwa. Sawa mama. Ndabwira Tade yuko umukogote wacu wakize. Urakoze muhungu wanje. Uze kunyaruka. Urakoze nawe mama. Ndanyaruka. Hanyuma abahungu babiri bace birukanwa ku ishuri. Mahoro bana. Mbega ivyo muvuga vyo kwirukanwa nibiki? Nizeye yuko atanumwe yo yarirukanywe muri mwebwe. Tuvuga abana babiri bo ku ishure ko ba Minani bafashwe badandaza urumogi baca barabirukana. Eka sinovuga ko mfise impuhwe ngo nuko birukanywe cane kubera ko ari ivyo kudandaza urumogi. Ntavyo kubembereza abantu badandaza urumogi data wanje. Ndanezerewe ko batirukanye Minani. Erega Minani ntiyadandaza urumogi. David, nagomba kuvuga gusa yuko iyo bamwirukana ibara ryari riguye. Nka bimwe vyashikira nome. Kurya nyene. Ariko niyongera gufatwa n'urumogi azohanwa. Siko gakarore. Ereka zorunyegeza abuzo. Sivyo none. Yewe nibaza ko batazorubona. Abavyeyi bacu bemeje yuko ku ishuri igihe cyose bazoba biketse yuko yoba yasubiye kunywa urumogi bazohora bamukurikirana basuzume yuko yoba ari vyo. Niyumvira yuko bagize neza kugira ngo Minani amenye yuko hari ico akwiye gutinya. Mbega hoho nta nyigisho zoba zarategekanijwe kugira ngo amenye ingorane zijanye n'ivyo kunywa urumogi kwiwe. Yategetswe kwamaja ku bitaro kabiri kundi hamwe batangira inyigisho zo kubungabunga amagara. Ivyo ni vyiza cane. Ategerezwa no kugira isuku mu biro byo ku ishuri iminsi yose ku muhingamo. Aho rero no kugira ngo agume afise ivyo akora. Ivyo nivyo kandi bizomurinda gusubira kugwa mu kaga. Ariko ivyo vyose ntivyamunezeye. Ahubwo bamukandamije buhoro. Ntiyatahuye yuko ivyo yakoze vyari bibi. Ibaza yuko ukunywa urumogi aricyo kimwe kunywa utuyoga nk'uko papa wacu atonwa. Aca yibaza yuko abavyeyi ico bakora ari ukumucira imanza gusa. Nibaza ko ari ukumufasha. Niyumvira yuko kunywa urumogi kwiwe ariko se ry'abavyeyi. Sindavyibaza. Ariko yamwe babwira yuko boba bafise uburyarya ngo nta rukundo ruva kuri Kristo bamweretse. Ku muntu nka Minani atazi Yesu aho yavuze byinshi. Ariko ico Minani akeneye nuko yosoma muri Yohana 3:17 havuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo guciraho mu isi urubanza ariko kugira ngo bakizwe nawe. Uno murongo na mama yahaye Minani. Nani yavuze kwiki? Ngo naranyima keneye gukizwamwo. Ngo nakeneye umuntu wo kumubwira ico yokora. Birababaje cyane. Vyose wenyene bana. Ninde yutubwira igituma bibabaje? Kuko nk'abakurikira Kristo
naho twese dutandukanye dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe tugafashanya. Nta n'umwe ari wenyene kuko Yesu ari kumwe natwe. Neza cyane Yozefu. Ivyo turabisoma mu cete ca mbere candikwa b'Ikorinto igice ca 12 ku murongo wa 12 nyene. Dusomere Yoze. Havuga ngo Kristo ni nk'umubiri umwe ugizwe n'ingingo nyinshi. Buzoya, nawe dusomere umurongo wa 21 muri ico gice nyene. Ijisho ntiryoshobora kubarira ikiganza ngo ntacumariye, canke umutwe kubarira ibirenge ngo ntaco mumariye. Munyana, nawe dusomere umurongo wa 27. Namwe muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwebwe n'urugingo rwawo. Nico gituma rero burya ivya Minani bibabaje cane, kuko ari mu vyo wenyene akaba atari mu bakurikira Yesu. Nivyo Yoze, mugabo ntaribagira tukivuga kuvyo kuba wenyene. Simpave nibagira. Marita, hari umuntu akurindiriye muhira kwa basa bose. Umuntu agomba kubonana na Marita, ko ata muntu yari bwakugenderega Marita. Wiyumvira ko yoba arinde? Sinzi uwo ari we, reka nje kuraba. Ubona twojana? Vyonezera munyana, ingo tujane. Urandi, sinkunda guhura n'abantu bashasha. Sawa reka tugende. Abakobwa bavukana muri Yesu. Abakobwa bavukana muri Yesu. Hanyuma rero tuzoja dutangura gushinga ivyuma vy'iradiyo inyuma y'indwi zibiri. Tuzobishinga ku musozi muremure cyane kurusha iyindi. Ubu rero nafashe ikonje kugira ngo nshobore kumara iminsi ndi kumwe na Marita. Papa, ni wewe? Yo, mwana wanje Marita. Reka kurira Marita. Ndazi ko hari haciye igihe kinini cyane tutabonana. Nari naragukumbuye cyane. Sinari nzi ko wogarutsina. Mbabarira Marita. Mba naranditse mugabo umwanya warangoye cyane. Aho nayiko ndaza nagume senga ngo sanga ari wewe. None rero Imana aho yishuye amasengesho yawe. Kuvugiye nagumye ndagusengera ijoro n'umurango. Yozefu na Munyana na Buzoya bama bamfasha gusenga kundi. Kugira ngo Imana ikuzigame kandi zo kugarukana igwinyoni. Nagize ibikorwa byinshi cyane Marita. Ni kenshi cyane nagize integuro zo kugaruka ino ariko bigahinduka. Ni byiza kubona waje papa. Ego Marita, nafashe ikonje y'indwi zibiri imbere yuko umugwi tuzokorana ushikino kugira ngo tuje kubaka hazoshingwa ca cuma co kurungika amajwi y'iradiyo. Urumva rero ndacafise umwanya ngaha. Tongere tugumbirane papa. Nari naragukumbuye. Sinashobora kwibaza yuko icuma c'iradiyo cohava gishingwa ino. Nza numva mu ndwi zibiri ziheze umukoresha wacu avuze ngo no kwitegura nkaza kugira ngo nze gutegura ibikorwa bizokorwa. Sinaronse n'akanya kugira ngo nandike ndakumenyesha. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashigirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.